Haji nyene ndani muri Multi TV hari indi skendo yigeze kuhaba story yigeze kuhaba yuko ari twende ko yigeze gusohokana n'uwaraserukiye rya Multi TV like Kook K ni umuririmbyi kandi afite TV online YouTube ese wowe numva ngo mwarakundanye ngo hari ibintu by'imigenderanire myinshi biranatera n'impare mu muryango wiwe like hagati yiwe n'umugore wiwe muri phone yawe ngo hari ifoto yiwe Yesu Kristo iyo ndakusasa kuri phone like phone yawe nko ku wallpaper wasanga hari ifoto ya Kook K tababazi none ntimutse ko afite umugore of course none no ariko Kook K ni n'umuzima mu Burundi aremerewe nabandi none mufite ikibazo iki mufite ikibazo iki no niyo mpamvu turabaza bibaye bitaba bibaye aravyemerewe ari mwidini rimwemerera nabane ni bane bitari ivyo bibaraba gute no si question yuko bituraba cyangwa bitaturaba ni question yo kumenya ko yavyari ivyo cyangwa bitari ivyo ariko it's true nivyo ngarigeze kuba hafi cyane basi hafi like what twahurira ku kazi bakundana barabona sana muri ingo club umuduga wiwe mwari close cyane amo bakorera sikira gose murara none nawe mufite ikibazo kihe none rego ujya no mu mizemo ayemerewe bane for wife iki so mizemo nari ku bavyita gute kusilimu ngacha tubwira mariage ndoa okay sawa ntumuvuga ariko wowe base wowe na muka Kook K mwarigeze gushamirana yakwagirije kumutwara umugabo navyo arambwira drewe na biravugwa pembe arabyidoga pembe I don't know none se nkujya ubona ati ubona ko yoza kumbaza ngo ate ngo ugenda n'umugabo wanje Isaac TV ho Yes, 1 2 Numunezero tugere kubundi gusubira guhura n'abakunzi ba Isaac TV uno munsi mwiza cyane no munsi w'amateka n'ijoro giza by the way n'ijoro giza vraiment n'ijoro ubona neza yuko igisagara kirakerebutse kiracangamutse abantu bararyohewe nanje ndi muri mood ya bien dushaka dutere story gato sindabarushe murabizi sikunda kuruhishanya nshaka dutere story n'umwana mwiza uramubona Kim Junior ndagusavye umuhere hasi ana mubone ni sawa weze neza erega Imana ishimwe ko covid yagabanutse ni bien mama ndugire nyuma gato ndasabye kariwasi karutwicare yitwa Dada sindabaruhishe juste ngo ninde ngo nibiki ashobora kuba yarahindutse kuba murabizi ko ibihe biha ibindi Dada ni bon esa amazina yawe nyakuri burya bakwita Darlene uko nyene rimwe bya Dada Darlene Sarah n'ibindi baka yose davuge na ikirundi byose ntacyo twaye nitwa Mugisha Darlene voilà Akim Junior ndagasavye umwerekane neza like ari abantu bakunda kwita ugasanga ari ama style mwambara nka madeshire dijarko bakavyita ko ari kubura isoni we ari kubisigura oya yo what bon ni umwese arafise ivyo yambara umwese arafise amaguru yiwe donc umwese arafise droit yo kwambara ibyo ashaka si gushira isoni deshire abantu barazambara si we wambaye deshire washize isoni urabona ko kafutka gato urabona ko bon je ndumuhombo ruva irafukura gato yire kugira ngo ibe un peu sexy okay voilà Dada climat yumva gute Ngurakanye ko harakanye ndoyotoye iva yimutse ngaha voilà Dada mushaka mumwibuka abandi batamwibuka ega Dada warahindutse mbe warubizi nahindutse gute mbo warabyibushe wapi ikubyibanda byanze ahubwo naragabanyutse gatoya naho nari mbyibushe gose nganuko si gose cyane ko nari mbyibushe ubu naragabanutse nagiye ku kalinye kaba bien okay urifuza ko gabanyuka kandi kurutaho wapi harakwiye ni bon okay kuvyibuha no baravyibushe byararangiye Dada by the way merci beaucoup kwanza kutwitaba
kuduha ikiganiro n'ivyiteka cyane. Avec plaisir. Kubera ko udakunda gutanga ama interview? Ndakunda tu bon de nature sinkunda kuba public donc bidahuriranye nyene n'akazi cyangwa situation bihuriranye sinkunda tu kuba expose. Kubera iki? Ni nkunda ubuzima bwanje bube dinyigizo. Kubera uribaza ko uri umuntu w'ama drama like uzwi cyane mu tuntu tunaturiya ni mpamvu jemeze neza ndi stable donc nta drama menshi mu buzima mfise ariko gusa nkunda ubuzima bwanje bube privé cyangwa ama TV en ligne haje ko gusa ibintu mba nkene biboneke ku bantu bamenye nakazi tu donc ibindi ama interview ndumva sinkunda kuyitaba kenshi. Okay, Imana ishimye je ndabishimye kubera yuko uraduteye iteka ryo kuba ma TV ya mbere akugirisha ikiganiro ni vyiteka cyane niyo mpamvu jewe umashima. Okay, tugivugana kuri telefone umunsi wa mbere ndabwire ko nkene kora interview nawe shaka kumenya niki cyaje umutwe wawe facile directement shaka ikiganiro nanje kugira bon icambe nyumviriye tukwamo mbaze apropos y'akazi nkora ama prank tu nabundi nta bindi. Okay, abantu batamuzi rero canke mutamwibuka Dada ni umusista ahora akora ibiganiro byo kujijisha abantu ama prank like akaza prank yawe yanyoheye nijya arama prank wigeze gukora uriko urabwira abahungu ngo ndakeneye ko mbere umukunzi narababajwe mu rukundo ugasanga nyene ikibazo yuko nkeneye umukunzi keneye umukunzi jaku nanje nitewe Wiki uteye uvuga ko ari bo. Bwa nanje nahenda mukeneye. Urumva biradomanye. Sawa. Kira n'abagenzi bakora nso umushari maze gukonderera ubundi. Maze, we musore. Nagahungu uzobona bari kumwe n'umusheri wanje. Zotumbwira ati dushwana. Sawa. Nise ko bazoncungira. Bo bijya biganiro like wabikora muri more time TV, okay? Yeah. Avuye ko ntarinjira muri cyo kiganiro kasubira inyuma gato. Dada ninde? Reka tukumenye gato. Nawe uvuga ati urakunda ubuzima bwawe bw'inyegeze ariko reka dufate umwanya utwibira akabanga utwibwire. Dada ninde? Yavutse gihara atari banga, yavukiye he? Ujumbura, ruguru gato hehe gute? Dada n'umukobwa ngira murabibona cyambere umukobwa ndacari inkumi sindi umugore w'umuntu nkaba navutse mu muryango w'abana batanu nkabangira gatatu ikindi naco numva ko muba mukeneye kumenya imyaka navutse 99 février le 14. Okay. Wavukiye Bujumbura? Ego, Cibitoki. Ntaco. Voilà, c'est ça. Voilà. Warize? Ego, naize humanité kuri lycée municipal de Nyakabiga. Okay. Niho nanakuriye. Voilà. Uraje mu vya journalisme. Niko no vyita sinzi. Vyita journaliste. Bijya bya prank. Narabifatikanye. Bon, igani en même temps journaliste, en même temps comédienne. Okay. En même temps humoriste, en même temps. Uramaze gukina film? Bon, birimwo ngira ngo bijya bintu mubona by'amafaranga birimwo ni film ikwiye kabisa. Ni acting ikwiye. Okay. Urabigiyemwo rero biratanguye biraje voilà. Idiri ya More Time TV yaje gute? More Time TV. Sorry, avant ko tujya muri More Time TV wari ari muri Roy TV hari sinzi ko mumuzi ya bes aba muri Amerique na TV ari kiri ntoya donc turiko turagerageza kuyiduza ntibwa amenyekanye ivyakunze oya bon uwo mwanya nyene nkiriko kuko uraje tala y'umuntu canke potential y'umuntu canke umuntu amaze umukobwa kwanza amaze kuja muri entertainment abantu bose baba mubona donc nacengirigwe bakwe haciye nk'amezi angahe amezi 5 amezi 6 barandondera mota mirandondera voilà
Mon directeur général, donc mon directeur wa Motam TV. warayiserukiye Voilà. Motam TV okay urayinjiyemwo uratangiye gukora wakoze umwanya ungana gute Umwanya? Yes, nibuka gusa. Tumve. Natanguye gari. Bo wayimaze umwanya ungana gute basi Bon, now I think Shukiri ubu dusa nk'abo twabihagaritse like I don't know ikibazo bafise nahamaze umwanya ungana iki yaje nawe si gose vraiment ko byaciye bigira reka naguhe ukuboko felicitation mu mwanya wamaze muri More Time TV yaraduze cyane ego kuma ide yiwawe cyangwa my idea director cyangwa director yaza my idea ide ma prank he's a genius yaraza my idea tukayakorera ko tugashamo my formats tugakora and then tukagerageza ko dushobora kose tukaduza TV muri More Time TV mwari bangahe mwari benshi donc hari team y'abantu benshi GTV ifite ikibazo nyabaki yarapfuye nitukibona we yabaye genda bibaze ababiteje just ndayitwa senda umukozi bon nabaye umukozi wabo ariko narigeze kumva yuko reka twinjire gato mu makuru indani muri More Time TV mu buzima bw'indani gato narigeze kumva ko ushobora kuri mu bakobwa bahembwa amahera menshi ajya cyane kuruta abandi true ibyo amakuru yakuraye ndagusabye imbere yuko tutagura kubwira ntuzari ibihuha zara amakuru no afite ingene bimeze turi mu kiganiro naho nuzana igihuha urafite dwa ukivuguruza cyangwa kucemeza ariko c'est ça bon wapi vraiment wapi cyangwa ni mwari muzi mwese umushara hemba nta numwe yari umushara w'undi gusa icyo arahemba neza I think yego bon sinagaya kandi si gose ku buryo uvuga ati amafaranga na si amafaranga uvuga ati kuri jewe wapi amahera menshi wawe yobankana nkangahe bon kuri bijya bintu twakora prank ku bandi uraje muri Kenya Amerika yandi mapayi bakora ama prank zibinjiza amafaranga menshi n'abazikora bakira amafaranga menshi baronka inyungu nyinshi donc kuri bijya nakora ndibaza ko ajya amafaranga twahembwa cyangwa je nahembwa atarakwiye gusa kubera ko yari mu ntango kandi byaba bikenewe yuko umuntu yimenyekanisha akaboneka mu bandi byari ngombwa yuko dukorane ibyo naho ubundi mu gutangwa si ibyo byari mu mutwe gusa ni kujya kuntu umuntu ashobora kuzana ide akavuga ati reka tuzane iyi ide kugira ngo tuyikorere ko turabe ko tuduza TV kandi More Time TV warahavuye cyangwa cyariyo tubivuge gute warahavuye cyangwa cyari akasebara nabyonze bon hari ikibazo gato cyahaciye bazababwira bazabamenyesha bica bituma uhava jewe bon twese nta numwe ariko arakora kuri uwo mwanya donc nibyatangura peut-être bazobabwira bazoba bariko barakora ariko wewe jewe sinzoba ndiko ndakora ko je ntukiriyo bon apana sinkiriyo ko simvuze ngo ati ngo sinojayo ngo cyangwa narikuye cyangwa narasavye demande ya démission gusa twarahagayitse bivanye n'imvo twebwe abakozi tudashaka kunamabanga akazi ntidushaka kubivugira nga donc nibyo okay sawa muri More Time TV ubuzima bwawe bwari bumeze gute reka ngume indani gato hari hameze gute bimeze neza twari tubaye muri harmonie imeze neza twari turi bien ama condition bien ego abo twakorana twari turi tumeze neza cyane none urumva yuko passion yo kubandanya tala yiwawe beho ni talent cyangwa aravyigiye bon nasanze ari ikintu cyari muri jewe ariko sinarinzi ko cyari muri jewe urumva ama prank ndibaza ko bibisa cyo kimwe na kuba umu actrice donc iyo temps yo kuba umu actrice isanzwe iri muri jewe gusa nayo narinzi donc ndashaka gukina film maintenant ndashaka gukina ibyo prank ndashaka même temps kuba journaliste challenge waronse muri prank yari prank imwe yagu challenge cyane kubijya bintu menga biragoye biragoye gusa ukinisha umuntu wabandi ifite stress amaze iminsi nagi atariye akagwikofi mwibaraba
ubwa mbere umutekano wanyu wari ucunze neza kugira atakibazo mwogira nta bintu byo kuvuga ati byo kuducunga cyane byari bihari uko umuntu wabo afise droit yo kubyakira uko ashaka wagiye ukamubwira amaprank kurya afise droit kugira ibyo ashaka ko niwe afise droit ziwe challenge nagize ndibaza n'ubwa mbere nk'izikora nahise ubwoba ariko plus namenyera plus nari meze neza nari namaze kubikunda yabyari byamaze kuba muri jewe nari maze kubiviva donc ntacyo byantwara naho nahura n'umuntu agomba kunyagresa agashavura donc twamenye yene hoza tuko turavugana ari ijambo ambwiye ati nta prank uzosubira gukora nta ntibiri muri wewe kandi kubera prank bizovanze wasanze ko ubu ku muntu uwo ari we wese azombye ati ngo akeneye gukorana na jewe prank cyangwa tukorane tuzokorana ariko hari ama condition nzokwexija n'ibyo nzokenera donc kugira ngo aze ndamwemerera kandi bizosaba ibintu byinshi kubera iki kubera nyene ntashobora kugaspia tala yanje ko nyene nibikora ariko ubunyere urabona ko hageze ko cuduga kuri urwo rugero oya nyaragera gusa hari abantu babona umenga bya bintu biroroshe ariko biragoye kandi birimwo ama risque menshi urashobora no gufungwa ivyo nivyo abantu babirabira ku ma réseaux sociaux batibaza urashobora no gufungwa muri bijya nyene donc kugira ngo je nzoso kuvyemera n'umuntu azoma assurance ikwiye ku buryo sinzoje muri ako gaso okay sawa okay voilà turagiye rero indani hari byinshi byagiye biranavugwa kwa dada kuko muri TV mugani wo kumuboneka cyane ugavuga ati ngira ni mu ntango ubundi atarazi ko maze gushika nije nari mpaye jenye alpha alpha yaje mu nyuma donc nije naboneka ko nije nari mukobwa yagiye ndiko ndakora jenye na nije nari ntegezwa kuguma mboneka mu bantu ariko aje twarakora turi babiri mwarabibona je scandal zigeze kuvuga ko ushobora kuba warasohokanye na gasore bijya bintu byavuye ngo mwari gukundana na gasore we gasore ngo ajya ama prank like byaciye bito ngo ajya ama mission ajya ama live mwakorana na gasore cyatumye muba hafi cyane plus cyane ku buryo nimba bitabaye ngo byarahatswe gasore even if no kwereka mi telefone we don't even talk unye tudafitanye ibintu by'akazi ubu nta nubwo tunavugana ico ni ikintu rero womenye ntitunavugana na yambu atari muri gahunda no kuyaga oya vraiment tuherukana tuvugana iby'akazi now we don't even talk kumbwira yuko kuva mu akazi gahagarara muri telefone ntibyigeze binaba base mugenderanire umutemberere yo ndakugira ati twahurira ku kazi gasore urumva rondera kandi na plan z'akazi aje ku kazi nto twabitora donc twavugana ngaki nkeneye ko ari denshashe ije nayicisha kuri directeur bakabwana gasore ko nibo bari hafi je na gasore ntitwari close as much dushobora gutemberanira okay sawa haje nyine ndani muri TV hari indi scandal igeze kuhaba story igeze kuhaba yuko hari twende ko igeze gusohokana n'uwaraserukiye rya muri TV like Kook K n'umuririmbyi kandi afite TV online YouTube ese wowe numva ngo mwarakundanye ngo hari ibintu by'imigenderanire myinshi biranatera n'impare mu muryango wiwe like hagati yiwe n'umugore wiwe muri phone yawe ngo hari ifoto yiwe Yesu Kristo iyo ndagusasa kuri phone like phone yawe nko ku wallpaper wasanga hari ifoto ya Kook K like ku buryo byateye induru ku buryo bakara umunsi ava sinzi igihugu yaravuyemo Kook K umugore wiwe yamwakiriye nabi cyane ku kibuga cy'indege harabaho n'induru avuga ati nukuri ndabyumvigene ushobora kuburuka kugena n'abakozi bawe ni story shaka uduha umuco gato kuri story n'ubwa mbere ndakuronse urumva ko story kandi urumva ariko nivyo yari kuri wallpaper yawe wait I'm explain myself okay umva iyo nkuru urumva ko inkuru nyene na histoire amuhanahana abantu sinzi n'amakuru ariko uriso navyo no ndabaza kugira ndabiclarifie ivyo bintu
I think uko no bisigura aba uyo mukuke muko muravuga uyu mbwe muravuga cyangwa kuke nyene yahoze ari umuserukizi wawe simuze my boss my ex boss uyu sha tababazi none ntimutse ko afite umugore of course none no ariko kuke we n'umuzima mu Burundi aremerewe nabandi none mufite ikibazo iki mufite ikibazo iki no niyo mpamvu turabaza bibaye bitava bibaye aravyemerewe ari mwidini rimwemerera nabane ni bane bitari ivyo bibaraba gute no si question yuko bituraba cyangwa bitaturaba ni question yo kumenya ko yavyari ivyo cyangwa bitari ivyo c'est tout ko mwigeze ku datinga na kuke nta muco rero ndabahaye ariko it's true nivyo mwarigeze kuba hafi cyane basi hafi like what twahurira ku kazi mwabakundana barabona sana muri ingo club umuduga wiwe mwari close cyane bakorera sikira gose murara umva kuke uramuzi marazi nani antuka voilà genda umubaza ati uramuzi Darlene ni avyemera nivyo ni avyanka uyinyushuzo bari okay umubaza ati relation mwa ya utungitsi wiwe umenga ararisiye ngo utaguduha ikiganiro kujya ntakunda n'amakamera ndiko ndakubaza wowe kubera je nakunda amakamera yabaye wowe kandi urazi umwanya wahaciye kugira ngo dukore ikiganiro naho ubundi je nta biganiro interview kubona ndabizi niyo mpamvu ndakuronkeyeho kugira uduhe umuco kuri ivyo vyagiye biranavugwa story yarabandanyije iravuga yuko wananahawe n'ishano n'isumu kuri stati nivyo wanditseho none urabizi none naranditse ngo ati ngo ari umugore yampaye ishano ari kigore cyampaye ishano biravuga ati shofari ari kanicerereza kwa Darlene bazurindiye ko navyanditse kuri stati narigeze nandika ngo no mugore naka ni naka nanditse uyo mugore yaguhaye isumu yari none wumva none nca ndamuvuga okay sawa ntumuvuga ariko wowe na muka Kuke mwarigeze gushamirana narigeze kutabonana nabi mwarigeze kubonana nabi nitwanavugana n'ijambo ko so kuri phone like harigeze kuba guterana amajambo dada akoseza screenshot yaratembeye dada screenshot za nuko murishana na Titi Love zinyereke kandi ukazinyereka nuko ico nyereka umutima wasivye nibi jewe none ndiko ndaraba ko nkibifise by the way rindira ni wabonye ko ari bihiwa ntituzi ko ari bihiwa cyangwa atari byo ariko mwarigeze basi wewe na Titi we don't talk uruva wase kubikarifya uyo mugore nituvugana turigira tuvugana nitugira twicarana nta relation nyine dufitaniye ndamuzi uko nyene wowe ariko yakwagirije kumutwara umugabo navyo arambwira jewe nta biravugwa pembe narabyidoga pembe I don't know nimba bihari nawe arazamba mwishure rero numva niyo kajyo turonkenko umva avuga ati nta kuntu ntwara umugabo sivyo jenajemwo urya arafise ukuntu ajeho urugo rwiwantuka si umwana arakuze gasi kesi yo kujera umugabo mu byo jejwe mu gucungera n'umugabo w'ivyo birimwo none se nk'urya ubona ati ubona ko yoza kumbaza ngo ati ngo ugenda n'umugabo wanje yovyubaho bishobora kuba oya wowe ubaza ko yovyubaho ariko yaravyubahutse I think oya jewe ndabikirangije ntarigera aza kumbwira ati namutwa umugabo no kuri WhatsApp nimubwira muya bizi yavuye Gusa ko basi bavyavuye kuko oya je kuri WhatsApp nturiga tuyaga gusa for myself ndamaze kumwandikira ariko arandondera ngira ariko arandondera kubaza ivyo nyene oya wapi watuma nishuye none ni wo murondeye urumva mugenzi wanje Loliane sinzi ko ndamuzi Loliane yarambwiye ati Titi umugore wako yakora kurondera adresse yaho bon ndavuga bon akora ndondera sawa
ndavuga ati ko ufise contact yiwe ko yarigeze kundondera ambaza ko twokorana ibintu biraho by'amafilme je sais pas ndamubwira ati wari kurandondera adresse ndamuha adresse yego nta gutukana byahabaje nawe nta guswana nta ivyo n'amane baragize ubwoba usabe bakora kurondera inde nagize ubwoba none nogira ubwoba gute nkaca ndamwandikira okay no nkaca ndamwandikira but majambo make sivyo ntawe wadigene na Kook K sivyo yes or no yes again sivyo to be clarified iyo dossier tuyubike ni makanda yishuye ko next Ndarangoye. Maze wewe tureka muri next. Ejo tuvyubike ariko menga nta muco mwinshi abiduhaye ko. Umuco yuko ari byo tanatari. Nababwiye ati kandi naho byo ntacyo bitwara. None naho mufite ikibazo kihe none. Rego ujya no mu museum. Ayemerewe bane. 4 wives. Bane bakwiye. Iyo naho mwari kudatinga nawe ntacyo byari bitwara. Iki so museum nari ku bavyita gute kusilimu. Ngacha tubwira mariage. Ndoa. Ok. Sawa. Nanga sino biclarifier ko birefu ko nibikenewe. Ubu en couple ariko. Yeah? N'ubundi mutipe atari Kook K. Undi mutipe wa. Ndazi, none uri en couple, uri en couple n'igisanamu n'umuhungu ndi en couple n'umuhungu. Okay, sawa. Dada birivuga ko uri mu bakobwa bazimvye Bujumbura of course. Ni story igeze kuvugwa ati ujya mu dada ari mu bakobwa bake dufise Bujumbura bazimvye. Muri byose ingene babayeho ama dépenses yo ku munsi ingene uko. It's true. Ninde rero? Wewe. Kumunsi wakoresha amadolari ngahe? Duka tuyashire amadolari. Tuvuge tuyeze marundi urumva nda. Amadolari ntunyicisha abantu bakaba amadolari ndakuye. Kumunsi wakoresha amarundi ngahe? Iyo je sais menya yo nakoresheje vraiment. Ngo ndashaka kuba mfite. 100,000 ku munsi wo yakubita. Ndashaka kuyaheza. Bien. Ndafise. Quelquefois. Ok, rimwe. Mu ma occasion bishitse. Okay. Sawa. Dada bya journalisme rero ubyicayemo gute? I think kuno mwanya tukuronderere he kuno mwanya nta na hamwe ndi. Donc ndi free. Kandi kindi naco aba diaspora bugura ama TV en ligne bigira biki bakurondere duheze business. N'amafaranga yabo ni gukorana tuzokorana amafaranga yabo baraza. Nko na amafaranga ngana gututokorera aho. Tuzovugana no azoba ndondese aiza kuwusha. 200,000 oyakorera. Oya sino banyakorera. Yumva. Sino banyakorera à vrai dire. Chini nka senkisa. Bisawa. Aho rero kugiye ma 5 turavye ama TV online yanyu murazi ko ayo mutayatanga. Gasha apana tukuratanga turayinjiza. So tuzovugana no kuraba tusha tu balance bivanye n'ivyo. Tuzovugana n'uyo azobaje. Voilà, Dada Darlene. Ni Dada Darlene nyene. Darli. Dada Darlene. Ego, yose na yanje. Yose na yiwawe ntacyo bitwaye. Voilà. Ni giki twumva ni giki basi ubwira directement abafans ba TV online abafans ba Isaac TV muri rusange message yawe directement ni message nuko bo bandanya ba supporting ibikorwa byanyu kuko niho mukuru bugari niho mukura amatara gosha urabizi loyer donc bagira ama effort baze bara kandi kindi naco abantu mazo sose mureka kuza muratuka abakobwa ndabihadize barabatuka abakobwa bakora ku mazo sosio cyane ugasanga umuntu yakoze ikiganiro baramututse sans raison ko mudata yambara nabi kumenga nibiki gitumya mutu n'ibintu nyene bidatahura abana ma commentaire bisanzwe umuntu afite droit yo gushira commentaire ego ariko tubarabe bareke kujija trop bareke kukoresha imbuto dada kwiko utarugura TV online wawe Mwenga byo kubiye? Inshallah. One day kandi nzobikora. Biri ma process. Ego, nzobikora. Okay, urumva ugiye mu vyo wawe urumva gukorera ubundi bica bigora? Birashoboka kumva yuko utaba urabona inzira yo kugura byo wawe ukavuga ati kuri umwanya kwa ko nkene amafaranga turakena amafaranga. Reka mbe ndilansa muri uya abanjije kuza hama buhoro nzoshika kuri ya
Chakini. Voilà, dusa nk'abasoze reka ndaguhe pole ku sumu wariye. Iyo sumu wayiririye. I don't know. Kandi biri mu byatumye ugabanuka. Vraiment. Sinzi aho nayikuye, sinzi aho nayikuye. Sinzi aho nayiririye tu. Dufite tatu zingaye ku mubiri. Imwe tu. Aha. Isigura? Nagashugwe tu. Umaze kubazwa n'urukundo. Ya. Umaze kurira kubera urukundo. Yego. None ni ndatarahitswe n'urukundo. Deception? Yego. Uramaze guhimukira nawe. Jewe? Guhemukira umuntu? I don't think so. Okay. Usobe kibangara? Ndibaza ko bidakeneye abayetse. Gusa ntibarenga bane. Abo bane abo ni babandi babaye seriye gato. Utavuze babandi bazi Mr. Top. Oya, ndakubwiye ati ntibarenga bane. Nabo bane rero bariyizi. Kugira wemere umuhungu kuja mu rukundo urabike. Wisunga iki? Oya. Nta kimwe. Kuba ndamukunda tundamwiyumvamo. Igice tumuhe umuhungu wawe. Ariko ara ikiganiro shaka narakanura kubunze avamo ko tangura ikiganiro ndiko ndakona ngiye ndera gato nene ha okay ba. Nabikunze. Ariko shaka. Negeze kumubwira aho ndi. Amenye ivyo urimo. Yego. Okay sawa. Shaka kumenya rero ni iki niyagukorera uzoca umuhera. Direct tumucane live. Ati bebe ndagukundira bizi ariko nuwadekona kuri ikintu cyo naguheba. Igikigabasha sinavuga kuvanga ko kuvanga se yo ukuraho utakuvanga. Utakuvanga na horo. Umukobwa azuza kumbwira ati turazi boyfriend wawe arakuvanga no uzo utaye umwanya. Je namushira wanje nzoheba kubera yamvanze. Bisigura abigize akamenyero peut-être. Kubera ko none uzobamara bose. None umaze gusohoka n'umugabo w'umuntu. Ashaka kumva yuko bya bindi uko bavuga ngo kuvanga umuhungu kuvanga n'ibisanzwe. That's umuhungu ushaka muza kuvanga kandi naho yo bikora kugira ngo hamenye. Oya naho ome. Okay. So, Dede Darlene. Duko turasoza ikiganiro cyacu ariko nduvumenga hari utubazo abakobwa beza nkawe mbashaka kubabaza. Juste nagira iki kuraba. Nta make up nakubonye ko ataka rouge beze gusa. Nuko wikundira kuba naturel. Ndaraba no mu bigano byawe ntama. Nta bireba. Bishitse nabikora ariko just that make up nkunda like to be so natural. Okay. Nta chain nabonye, nta mahereni nabonye. Kubera iki? Oya. Nta gikomo nabonye. Wapi ibyo byose sinambaye. Izaru ingabo zitayeho cyane. Oya ibyo byo. None urozi vyomba kubera. Izara zifite siguri yahe ku bakobwa. Twiri bangawe. Nibisharizo tuba tushaka kuberwa si vernisse. C'est vrai. Nibisharizo gusa. Nta kandi kazi ziba zifise. Kuna ndevu gufata ndazi. Ivyo ni ubivuze. Ndiko ndabaza. Ivyo ni ubivuze. Je twebwe tudishaka kugira tubego cyo ntabiri. Okay. Maze gutembera ibihugu bingahe? Tanzania. Mubiki. Nkiri muto rega ngaho rero. Reka nkiri muto cyane. Usinde to yo kubahe. Bishise kuvuga ati dada tugutware. Sha mu Burundi se ngomba kuhava. Wapi vraiment kuhava ngo nimuke. Oya. Shaka. Ndonke gusama voyage ngenda gukora ngaruka. Okay. Voilà. Dada nturigera ko naravyumvise ariko sinabaye shuwa navyo cyane. Warigeze kuja muri Saudiya gukora? Jewe mugisha. Abadada baja muri. Ayo rero namakuru ndaguma ndabwira ko kumuza amakuru y'ibintu. Nagize kukumva kantu ahantu kandi ahantu muri Salome. Tuko turaba prank yawe. Muri bazi ico gihugu. Sinzi gicaga, sinzi giciro. Sinzi bagenda uko. Baravuze yuko niyo nzobe yawe ariyo yavuye. Yesu Kristo. Wari uzi kubukiri muto. Wari uzi kubukiri muto dada. Wowe tukujana ko wirabura tukujana Arabia Saudi ucuza wizo. Ucuza watagase. Oya vraiment. Ico gihugu no kuri kwimasa urana no kukibona. No bambye ati kirabe no muri carte. Turagwaya carte ngiyi. Raba Arabia wirondera. Simdayimenya no kuri kwimasa. Okay. Voilà. Ugerageje kuraba ingeso zakoge Bujumbura. Nize ingeso zikudiranje kwa koge Bujumbura. Akobwa. Zitakushimisha. Kuba cheap. Kuba cheap. Kuba like kutazimba. Kuba kugira abantu bo hasi. Ndakivuge gute? Kuba hasi kuba. Kwa. Umuntu kwisi musle queen urababara?
ni vya bintu tuca muri vya bintu tutashaka kubuza umuntu kukuta ivyo ashaka. Slay queen uca wumva iki? Unavuga ati dada n'umuslay queen ujya wapi ujya ni? Uwo slay queen araslayinga. Araslayinga kandi umuslay queen je sinzi uko bamwe bayifata. I think slay queen ni wa wundi ajya amafaranga atakoreye, ni wa wundi ajya amafaranga. Amafaranga yose ujya nawe uba wakore? Ndikunda gusigurira ndacabanda. Atakoreye amafaranga yaronse yicaye. Amafaranga like baba sister usanga bari high. Kandi atari byo. Urumva rero umbwiye uko tu me déçois beaucoup parce que moi je suis pas slay queen. OK. Voilà. Dada ni ndaya. Sinzi biki nyishuri uwo muntu avuga amajambo we. Ivyo bindi nyene umwose afise doha kuvuga ivyo yiyumva. Ivyo biza byose mu mutwe as long as jewe nzi uko mimeze mu buzima bwanje, as long as I live my life, I live my best life. Donc umwose afise ubiwanyu ba muhira ndacaye kumuhera. Papa mama baracariho? Maye bose bacahari. Oh, félicitations, ni bien. Reka nduvumenga no fasha umwanya nkagushimira no bangize neza, batuyagishije neza, twayaze neza. Kiyago cyari kiryoshye kamwe. Kiryoshye cyane. Ni gikina kwaje cagutsitaje mu kiganiro, cagukanze. Apana gutsitaza, cagukanze. Ikibazo nyabake nagwaje cagukanze. Ivyo Arabia. Kuko ari bihugu by'igani umbako biba. Babivuze ndabizi ko bija gukora abakobwa bo mu bihugu bitandukanye bagiye gukora ubuyayi. N'ibiki sinzi mu mazu ariko none nako gukora kaje kazi. Wapi? Kwera. Ariko menga bagiye badadu menga baratunze we. Bon, abo barafise ngani passion yabo ndo bimenya. Barafite passion yo kuba bayaya peut-être cyangwa sangana ubuzima bibapusa donc nta numwe afise doha kujije byo bakora. Ariko nivyo byantunuye tujewe niyo nzira nta niyo nzica. Ntombye ati ngo ndaguho imiliyoni zingahe miliyari. Umugabo yari inzobe cyangwa ni black nkanje. Sanirabura gose nkaho urirabura gose. Ndirabura cyane we voilà. Arirabura ariko ni black. Arabyibushe aragangutse cyangwa ari simple. Aragangutse sana. Urakunda abahungu ba bamabodi bi. Simple tu. OK. Kadero maze guhabwa n'umukunzi wavugutse vraiment i cadeau the best. Uyu nyine muri kumwe reka nduzana bakera reka tubihoze. Uyu muri kumwe kado maze guhiga gutumwa batse bebe nukurikiye numva kumene ndagukunze. Yo gift ya mbere umuntu ashaka guha ya mbere inezeze umutima ni ukunda byuzuye. Urukundo n'amahera buke. Wapi? Watamahera kwera mu rukundo rwa. Genda kubwira ati gift umuntu ashaka guha umukunzi we ya mbere. Kumukunda bikwiye byuzuye no kutamuvanga kuba like kuba satisfait nawe bakabana muri aho umuntu imeze neza. Niyo gift numva ari ya mbere yoma. Na ibindi byose ndashaka kubyigurira. Uri boss lady re? Wapi? Nta mafaranga je nifitiye da nunteza abantu. OK, nari gurira dada Darlene. Cyose navyiwiwe. Twaze neza cyane n'umwigeme mwiza mwamubonye, twegerageje kuyaga byinshi. Urumva yuko atari mu ma prank kandi ndazi benshi bariko barimvira ati umusista yagiye he. Umusista yaratweza sana kandi urumva nta soni yagira vraiment. Ahubwo je nazi nkuje nguye ko nkabigira ibintu kuri abyingira byo by'ama prank. Ingumu. Mumaze kubona ko ari kamera acha twiruka. Ariko urumva yaje twaramo neza cyane, byaragenda neza sana hama reka ndagushimira. Kandi nibaza kindi gihe twagusaba ikiganiro uzotwaki. Avec plaisir nzoza. Ego. Merci beaucoup twayaze neza. Cheni twaza classic Akim Junior nadufashe kamera gudufata kamera muri rijoro ridasanzwe buri of course ariko Darlene yaretse byose avuga ati nukuri Isaac TV ndabubaharika ndabitabe gira tu yage. Merci beaucoup gira subscribe like na share kuri Rwanda ronka stories zose zitandukanye. Ini Isaac TV exclusive zose inkuru z'urusaku inkuru z'isi yose za Ukraine za inkuru z'isi yose entertainment yose muri rusange yubaka muri Isaac TV. Bye bye. Ciao ciao. Isaac TV. Oh.